wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Duhere kuri Petero wa mbere igice ca kabiri. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Petero wa mbere igice ca kabiri murongo w'icenda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. No musi ndazanye iri jambo kandi ndarizanye numvise ari ijambo Imana yampaye ry'ubuvugishwa ku buzima bwawe kandi numva ko ari n'ijambo ry'ubuvugishwa ku gihugu. 1 Pierre Petero wa mbere igice ca kabiri. Yesu ashimwe cyane. Igice c'icenda kuri uwo murongo havuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Reka tuwusubiremo umurongo twese tuwusomere rimwe mu rurimi rwawe, Igifaransa canke Icongereza canke Igiswahili canke Kirundi, rimwe kabiri gatatu. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Aha Petero agerageza kuvuga ivyo twebwe twahamagariwe, ingene twatoranijwe, sivyo? Arabatse kuvuga ngo twagize gute? Urumva turi ubwoko twaratoranijwe, sivyo? Twahamagariwe kuba abami n'abaherezi, uravyumva? Iki nacone turi hanga ryera, un peuple saint. Uravyumva? Abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, turi propriété y'Imana, turi abantu b'Imana. Bona sifuwe sana. Twahamagariwe kuba ubwoko bwera, ihanga ryiharije ritandukanijwe n'ayandi, kandi ubwoko bugize gute? Ubwoko bwera. Amina. Ivyo nivyo twahamagariwe. Twahamagariwe no kuba abiwe. Kugira ngo tugire gute? Kugira ngo dukwize ishimwe yaduhamagaye, ikadukura mu mwiza, ikadushira mu muco wayo utangaje. Bwana asifiwe sana. Ndashaka kubona no munsi n'amaboko ab'Imana yashize mu muco wayo utangaje. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amina. Intumbero y'Imana ku buzima bwacu ni yuko ubuzima bwacu nuko Imana idushira mu muco, uravyumva, nuko twerekana umuco wayo utangaje. Imana n'umuco, Imana irahambaye, Imana irakomeye, ariko isi ntibona Imana. Imana ntigendagenda mu bisagara vya Bujumbura n'amaguru. Imana ntiboneka mu mubiri kuko ni mpwemo, ariko kandi kubatayizi Imana yateguye twebwe ishengero kugira ngo twerekane ubwiza bwayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwirira umuntu mwicaye uti ndi gicapo cyo kwerekana ubwiza bw'Imana. Yani abantu bakubonye bagomba kubona ibimenyetso vy'Imana. Bona asifiwe sana. Haleluya. Amina. Ico nico kintu nyamukuru uhamagariwe, ico nico kintu nyamukuru ubuzima bwawe bushiriweho kandi bubereyeho. Nuko twahamagarirwe ngo twerekane ubwiza bw'iyaduhamagaye, ikatuvana mu bwami bw'umwiza, ikatwinjiza mu bwami bw'umuco. Amen. Rero kugira ngo dushike kuri urwo rugezo mu buzima bwacu, aho ubuzima bwacu bwerekana ubwo bwiza canke aho ubuzima bwacu bwerekana uwo muco, hari ibikorwa Imana igenda ikora mu buzima bw'umuntu wese ari hano muri kino kibanza. Haleluya. Hari ivyo Imana iriko irakora mu buzima bwawe, hari ivyo yakoze mu myaka yahera, hari ivyo yakoze mu misi yahera, ariko hari n'ivyo Imana ikirashishikara gukora kubera intumbero y'Imana, nuko ivyiza vyayo vyose abantu bazobimenya babonye ubuzima bwawe. Rero iyi ntumbero irashobora kugufasha kubona mbega ubuzima bwanje buriko buragenda muri urwo rugezo, canke ubuzima bwanje buriko bwerekana igicapo kitarico. Igihe cyose aho ubaye uhabaye nabi, igihe cyose ufise imico mibi, igihe cyose ufise ibikorwa bibi, igihe cyose haboneka ingeso mbi, igihe cyose uri umuntu adatomoye, igihe cyose uri umuntu askandariza, igihe cyose uri umuntu azana ibitsitazi, igihe cyose uri umuntu akora ibintu mu buryo butabereye, ni ukuvuga ngo uba uriko urakora ibintu bitandukanye n'umuhamagaro wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twese twahamagariwe umuhamagaro wo kwerekana ubwiza bw'Imana. Haleluya.
ibyiza by'ubumana abantu bagomba kubimenya no kubibona biciye mu buzima bwawe. Haleluya. Abitesalonike igice ca mbere ku murongo wa 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Abitesalonike ba mbere igice ca 4 ku murongo wa mbere. Igice ca 4 ku murongo wa mbere. Havuga ngo nuko bene data ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu nk'uko mwize kuri twebwe ingeso mukwiye kugenda mu kunezereza Imana, kandi niko mugenda murushirize cyane kugenza mucyo, sivyo? Mu gifaransa barakoresha terme ngo tugire gute? Kubw'ivyo marcher à cet égard de progrès en progrès. Aha anya naho bavuze ngo murushirize kubigenza gutyo. Aha Paulo yareka arashimira isengero ry'Abatesalonike, abashingira intahe yabo, abashimira ingene bariko barakura, ingene batera imbere, ingene babigiye ko ingene bagomba kwigenza mu Mana, kandi ingene bashishikara gutera imbere. Haleluya. Nuvuga ngo iri shengero hari progrès canke hari iterambere bari bamaze gushikako, hari ibintu byari bimaze guhinduka mu buzima bwabo, hari intambuko bari bamaze gutera, bari bafise intahe nziza. Ariko Paulo arabipfuriza kuri uyu murongo, aravuga ngo murushirize cyane kugenza mucyo, sivyo? Mu yandi majambo ngo muve mu bwiza muja mu bundi, mutere intambuko imwe mugenda mu yindi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Nukuvuga ngo duhamagariwe gutera intambuko tuja mu yindi. Ndizera ntakekeranya yuko hari abantu batari bake muri kino kibanza mu by'ubwami bw'Imana bagenda batera intambuko. Aho wari urejo si hugeze. Ivyari byarakunaniye hirya y'ejo no musi ntibikikunanira. Birashoboka yuko wari umuntu avuga amajambo mabi, ariko Imana ishimwe naho utarabiheba cyane, ariko hari intambuko wateye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Birashoboka ko wari umuntu anywa amakaziye menshi, ariko kuva umaze kumenya Yesu Kristo usigaje unywa dukeya. Bona asifiwe sana. Ivyo naco bintwaye nimba utaraheba gose, ariko ndashimira Imana ku ntambuko wagezeko. Yesu ashimwe cyane. Aha Paulo yavuze ngo tugende tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ndakubwire hari igihe kenshi mu buzima bwacu tuba dufise ibintu bituboshe, tuba dufise ibintu bitugoye, tuba dufise ingenso canke imico canke ibikogwa, ugasanga kumbure wari umuntu wagogwa n'iki kintu, ariko kuva umaze kwinjira muri uyu muco Imana ikakumurikira, hari intambuko uri kuratera, hari ibintu uri kuravako. Mwari mubizi bantu b'Imana, Satani igikoresho ciwe ca mbere akoresha ni igikoresho cyo kwagiriza. Igikoresho ca mbere ca Satani ni gukupabiliza umuntu, akakwereka ivyo utarashikako. Ariko igihe cyose ijambo ry'Imana ritwereka ivyo dutegerezwa gushikako, ibiri parfait, ibiri excellent, ibitunganye gose, ibitagira agasembwa, n'ivyo Imana ishira imbere y'amaso yacu. Ariko hari igihe bishoboka yuko ivyo Imana ishira imbere y'amaso yacu atari byo turashikako. Ni icitegererezo, ni reference, nivyo turabirako, nivyo tumenyera ko arugezo tugezeko. Ariko ndashimira Imana yuko naho utarashika kuri bijya Imana ikwereka, ndashimira Imana yuko umaze gutera imbere. Haleluya. Amina. Ndashimira Imana niba wari umuntu wari uboshwe n'ishavu riteye ubwoba, ndashimira Imana yuko uno munsi hari akadoze k'ishavu kamaze kugabanuka, 50% yagira amaze gutakara, 90 biramaze gutakara, uracasigaranye 10. Ariko ndashimira Imana kuko uri kuva mu bwiza uja mu bundi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Mbwira umuntu mucaye ati hari aho ndiko ndaje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Reka nakubwire, iyo turiko turaraba ubuzima bwacu, turaba mbega hari intambuko turiko turagira tuja mu guhinduka. Ariko kandi ngenda babwira no musi muri kino gitondo, ibibabaje nuko hari n'abariko barasubira inyuma, bagasubira kuvyo badashwe, niko Bibiliya ivuga, sivyo? Ariko kandi nimba uri kuratera imbere, nimba hari aho uri kuranesha, ndagomba kuvuga ngo hari ico Imana iriko irakora mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ntimugasuzugure, uravyumva? Intango ya mbere isuzuguritse. Nukuvuga ngo ibintu birashobora gutangura nabi, ariko kandi agomba kubikubwira ngo Imana ishimwe. Reka ndababwire abantu b'Imana, mugomba kugira umutima ubona ibiriko birakoreka. Hari igihe wifuza ko umugabo wawe cyangwa ukifuza ko umugore wawe cyangwa ukifuza ko abana bawe bashika ku bintu bimwe bimwe, ariko kandi mugomba kuba abantu muzi kubona ibiriko biratera imbere, mugomba kuba abantu muzi kubona utuntu duto turiko turahinduka, kugira ngo utere intego umuntu kuri ivyo biriko birahinduka, kuko naho atarahinduka gose sikazima ariko arava mu bwiza aja mu bundi.
Haleluya. Hari abagenda mu muvuduko, hari abagenda nk'ibikere, ariko Imana ishimwe naho wowe ugenda nk'igikere, ndashimira Imana ko izogushikana. Bona sifuye sana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yatanga igikorwa ciza muri wewe, izogira gute? Izogisozera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Sasa usanga abantu benshi mu gakiza, hari abantu baba bafise ibikibagoye, ibikibananira, ibyo batarashobora. Satani muri meditation yawe agashira amaso yawe kubiriko birakunanira, uravyumva, agaca kubwira ati none nka wewe wumva nawe ukijijwe mu bandi, wumva woja mu bandi. Ariko ndaje kukubwira umunsi muri kino gitondo, ego woja mu bandi. Bona sifuye sana. Kuko uko wari umeze ejo sikumeze uno munsi, uko wari umeze mu mwaka uheze sikumeze uno munsi. Hari akantu kariko karaza, hari akantu kariko karakoreka, hari ibintu biriko biraba. Imana iriko irakora, Imana iriko irahindura, Imana iriko irabohora, Imana iriko iragutabara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Vuga uti hari biriko birakoreka. Bwana sifiwe sana. Amina. Rero ndagomba kuvuga iki ngo kenshi umwansi mu masengesho yawe azokwama kwibutsa aho utarashika. Reka ndabwira ikintu kimwe abantu b'Imana. Intumbero y'Imana mu kutwereka ibitunganye si kugira ngo igihe cyose mbonye ibitunganye nce niyagiriza. Twumvikana. Igihe cyose ijambo ry'Imana ringeretse aho ntarashika, ntirifise intumbero yo kunshinyiza no kunyagiriza, ariko rifise intumbero yo kumpamagarira kuvyo ngomba gushikako ntarashikako. Imana ikampa igicapo kugira ngo kijya gicapo nze ndagishikemo. Ariko ikibabaje nuko Imana itweretse igicapo, Satani araza akakubwira ngo yo va mu murongo w'abandi, reka guherekeza, reka kuja inyuma y'abandi we nturimo, raba ivyo uri kurasabwa, raba huri vyiviremwo. Uravyumva? Waza no gusenga Imana ukumva mu mutima uri kuriyagiriza. Kubera iki? Satani acaza mu matwi akavuga ngo aho urari ngene Imana igushaka, urabari ngene umeze. Reka ndakubwire muntu w'Imana, ndashaka kuremesha ndakubwira ngo ntukemerere Satani ko avugira mu masengesho yawe, ntukemerere Satani ko avugira mu matwi yawe, ntukemerere Satani yuko akoresha ibyo utarashikako kugira ngo akubuze kuvugana n'Imana. Ahubwo mwishure utahubwo ngomba kwegera Imana, kuko nizo nshikana hariya anye bijya sizovyishoboza, nizo nshoboza. Ahubwo hora gato twivuganire ndayibwira aho ushaka gushika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Rero muntu w'Imana, nizere yuko hari kiriko kirakoreka mu buzima bwawe, nizere ko hari Imana kirakora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera ko niko ndavuga iki kintu, ndagomba kubwira ngo umuntu wese ariho cyangwa umuntu wese ari muri kino kibanza, umuntu wese ariho, umuntu wese yavutse, ngenda ndabwire abantu b'Imana, nta kintu na kimwe Imana yaremye kidafise intumbero. Muze mu birabe n'abagira ubushakashatsi, muze mu vyo observe. Warubizi imbere ejo bundi amatelefone ya mobile atarabaho, abantu muri ivyo bihugu vya Kongo na hehe ntibari bazi akamaro ka coltan, kuko si ibintu byinshi bayikoramo. Ariko no munsi coltan irafise agaciro gakomeye, kuko nivamwe amatelefone, nivamwe ivyo bintu byose bikora amantuze yanyu, sivyo? Nukuvuga ngo reka ndakubwire, ngenda ndakubwire ngo hari n'ibitegwa byinshi abantu bakuyemo imiti. Bisobanura ngo nta kintu na kimwe Imana yaremye ntaco yashize mu butaka kidafise ico kimaze. Haleluya. Imana nta kintu na kimwe yashizeho ata kintu gifise kimaze. Na systeme y'isi ukuntu imeze irafise ukuntu ikimaze. Nta kintu na kimwe mu bintu Imana yashizeho mu vyaremwe, uravyumva, a plus forte raison mu bantu Imana yaremye, nta muntu numwe Imana yaremye itamufise ku mugambi. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka yuko mu kuregwa kwawe batakubwiye umugambi w'Imana mu buzima bwawe, birashoboka yuko mu mashuri batakwigishije umugambi w'Imana ku buzima bwawe, birashoboka yuko abagenzi bawe batakubwiye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ariko ndaje kubikubwira uno munsi muri kino gitondo, ntiwaremewe ubusa. Nuri gitigiri kini ciyongera ku mamiliyari 7 y'abantu bari mu isi, nuri yindi estoma iza gukonsoma umuceri wabuze mu isi cyangwa ibindi byose, no. Uravyumva? Ariko kandi Imana yakuremanye umugambi. Bona sifuye sana. Urisa uriharije, uri special. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hari intumbero y'Imana ku buzima bwawe, kuko Imana yacu sigipfu, nta kintu na kimwe irema pour le plaisir de créer. Nta kintu na kimwe kana ikintu kimwe n'ubukoko bw'ubuinsecte butoya buraparticipa kuri équilibre écologique cyangwa something like this. Bona sifuye sana. Haleluya. Akantu kose Imana yashizeho, ikintu cyose Imana yashizeho, uravyumva, urabona n'utunyegeri, uravyumva n'imibu, n'imfungurwa z'imiserebanyi. Bona sifuye sana. Haleluya. Sivyo gabene data. Rero asangwa bijya bifise ico bimaze Imana itabiremeye ubusa, nawe urafise ico maze mu mugambi w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
mbwira umuntu mwicaye uti uri special. Warubizi hari abantu uburyo bakuze n'ingene barezwe, hari ibintu byinshi byabacinyije ku buryo batazi ico barico, niyo bakirijwe hakaba uburemere bukomeye bwo kugira ngo bisobanukirwe mu mwami. Hariho n'abandi bantu bifata uko badakwiye kwifata kuko bumva yuko ataco bimaze no kwifata neza, kubera ikintu kwifata neza ndiki. Haleluya. Ndagomba kubwira ngo ni gihe gusa umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, aho ubuzima bwawe butangura kuryoha. Sasa uno munsi ndakwipfurije ngo umenye ico Imana ikwipfuza ko. Haleluya. Kuko uri special, uri mwiza, uri wa grave, nico kizuru cawe, nivyo binwa vyawe, uri mwiza. Bwana asifiwe sana. Imana yaragushimye, yasanze uri wa grave. Bwana asifiwe sana. Sinibaza ko ukeneye cyane twa compliment tw'abantu naho natwo twekiribra hakaba makadoze. Bwana asifiwe sana kuko n'abantu. Bwana asifiwe sana. Ariko mu izina ry'Imana ndakubwiye ngo uri wa grave. Haleluya. Kandi nuno munsi Imana iracari busy, Imana iracari occupé no kukubumba no gukora. Amasaha 28 kuri 28 muhemu yera arafise ivyo akora mu buzima bwawe. Niyo uryamye arafise ivyo deposa mu buzima bwawe. Hariho n'indoto urota ukibaza ngo nibisaza, ariko Imana ikabe kirakwereka. Nuvuga ngo muhemu yera ari occupé no kukuvanamo ca kintu kugira ngo mu gihe kiri imbere ushobore guhagarara werekana ubwiza bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwicaye ati ntuzuhushe umugambi w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka ndagusomere uyu mugabo uno munsi shaka guhagarara ko muri iki cigwa cy'uyu munsi. Exode chapitre 3 verset 2. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa, aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro ariko nticatemuka. Mose arivuganya ati hinge ndabe kajya katabonetse, menye igituma igisaka kidatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka ati Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ikintu nshaka kuvuga ninjira muri iri jambo neza. Ikintu ca mbere tubona igihe Imana yaza kwiyereka Mose, hari ikintu ngomba kubabwira ca mbere Imana ikora mu buzima bwacu. Kimwe mu bintu Imana ihora ikora mu buzima bwacu iri kiradukora. Bwana asifiwe sana. Imana iradukuramo ubwibone bwacu no kwizigira inkomezi zacu. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe uba ushoboye ibintu bimwe bimwe, hari igihe uba warakuze, hari abantu bafise novuga gute, bafise doze irengeye ya estime. Hariho abantu biyemera cyane mu buzima, bashoboye ibintu, bakerebutse, bagize gute. Ariko kenshi Imana itangwa gukora mu buzima bwawe kuko Imana ari Imana ikunda equilibre. Hari igihe bene abo bantu ibanza kubakuramwo ka self esteem bafise, ukwiyaminiya kurenze bafise. Imana ikabanza ikagabanya ka doze, uravyumva, kuko idashaka yuko bazokwitiranya ibintu bakibaza yuko ivyo bazokora bazobikoreshwa n'inkomezi zabo. Ikabanza igaperameta mu buzima bw'abo bantu yuko habamo ka deception gakeya, ko guhemukirwa gakeya, kugira ngo rimwe bige yuko ivy'Imana bidakorwa mu nkomezi n'ubwenge dusanzwe dufise, ariko ivy'Imana tubikoresha inkomezi Imana yaduhaye. Haleluya. Ikirici Imana yakoze mu buzima bwa Mose, ibanza guhura no guhangana n'ubwibone yari afise no kwizigira inkomezi ziwe. Imana imushikana ahantu imutahuza yuko mu byo azokora byose agomba kwizigira Imana. Hari abantu bagendeye mu kunanirwa, uravyumva, ariko ari impamvu rimwe na rimwe yuko wibajije yuko ushobora gukoresha ivy'Imana. Hariho abantu usanga ibintu byose ari je peux, hariho abantu usanga ari ba capable igihe cose, kandi n'abantu babemera uko. Wakizwa ugashaka gukoresha burya buhinga najya amayeri yawe mu vy'Imana. Rimwe ntuzutangare Imana igushize imbere twa esheke duke duke kugira ngo ikwigishe yuko muri yo ni mpwemu yera akora, si capacité zawe. Haleluya. Amina. Sasa Mose hari ibintu byari bigize ubuzima bwiwe bimwe bimwe bikomeye nakuyemo muri iki cigwa nshaka guhagarara ko
kugira ngo ndakubwire yuko mu buryo Imana iriko iragutwara mu mugambi wayo, hari abo Imana iriko irahagurutsa, hari abo Imana igomba gukoresha ibintu hirya no hino, hari abo Imana igomba gukoresha bakabera umugisha, kugira ngo Imana ikugire umugisha ku bandi, kugira ngo Imana ikugire umugisha ku gihugu, ibanza kukwitwararika wewe. Hari ikintu nasanze ibintu kenshi twigisha, hari igihe uhura n'abantu ukaganya n'abantu ukabona yuko ibintu twigisha rimwe na rimwe abantu batabaye ko baravyumviriza neza. Aho ngenda bigishe kwiappropriate cyangwa kwakira ijambo ryose mwumvise nk'iryawe. Yesu ashimwe cyane. Kuko rimwe hari ibintu bivugwa twaganira nkumva yuko umenga hari ibintu tumvise, sivyo? Ariko kandi iyo uje mu nzu y'Imana ugomba kuba unyotewe ijambo kandi kuba unyotewe kumva icyo Imana iza kuvugana nawe. Sasa ndizeye yuko uyu munsi hari abantu Imana igomba kuvugana nabo, kandi ndizeye ko uyu munsi hari abantu Imana igomba kubohora mu buryo butangaje. Haleluya. Mu mwitwarariko wayo wo kugira icyo ikoze mu buzima bwawe, kugira ngo igukore hama na wowe ukora abandi, kugira ngo igukore, kugira ngo na wowe were umugisha abandi. Bwira uwo mwicano uti hari icyo Imana iriko irakora mu buzima bwawe. Hari ikintu natahuye, nta kintu na kimwe cyo mu buzima bwacu kidafitanye isano igihe twakijijwe, nta kintu na kimwe turiko turacamwo kidafitanye isano quelque part n'ahantu Imana iriko iratwara ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. No mu ntambara zawe no mu ngorane zawe hari ikintu Imana ishobora kuhagukorera kikagufasha kikagukomeza kubijanye n'ingene igiye kugukoresha muri kazoza. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Paulo yavuze ngo byose bikoraniriza hamwe kugira gute? Kuzanira, iravyumva cyane, kugirira neza abagize gute? Byose bikoraniriza hamwe. Ni ukuvuga ngo Imana irafata ibintu byose ikabigira ibikoresho. N'igihe uri kuraca mu ntambara, n'igihe udatahurika, nta kintu na kimwe canje ndiko ndacamo kitariko kirakontribua, kitariko kirakoreshwamo na mpwemu yera, naho co hagurutswa na Satani, Imana iraciye appropriate ikatigira instrument yo kunshikana ahantu ndakubera umugisha. Rero mbwira umuntu mwicaye uti rema mu byo uri kuracamo byose, sivyo? Haleluya. Ariko kandi mpagaze kuri iki kintu cashitse ku buzima bwa Mose, ngira mvuga ibintu bine, abafise aho bandika mufate mutangure kwandika. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bine bikomeye uno munsi nshaka ko twiga ko uravyumva kubijanye n'ubuzima bwa Mose. Ngira ndababwire ikintu ca mbere gikomeye, ngira ndakubwire ngo ubwoba ni igikoresho ca Satani kitubuza kuja mu vy'Imana iriko iraduhamagarira. Haleluya. Ubwoba ni igikoresho Satani akoresha kugira ngo agabanye umuriro n'umuvuduko na speed yawe. Uravyumva? Mose Imana araje iramusanga, iramwiyereka, iramuvugisha. Usomye hepfo bibiri tubwira ngo Mose amaze kumva ko ari Imana aratinya. Haleluya. Icambere ngomba kuvuga ku bwoko bune bw'ubwoba buba mu buzima bw'abantu, kandi uno munsi Imana yansezeraniye ngo uyu mudayimoni w'ubwoba arava mu buzima bw'abantu kuri uyu munsi. Haleluya. Ni wizera ijambo ry'Imana ukavuga uti amina, Imana irashaka kubohora ubwoba bwose mu izina rya Yesu Kristo. Kuko ivyo Imana iriko iraguhamagarira birasaba ubushizi bw'amanga. Bwana asifiwe sa. Haleluya. Icambere, sivyo? Mose yari umuntu afise ubwoba bw'ubuzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yari afise ubwoba bw'ubuzima. Mose yari umuntu ahagaritse umutima kubijanye n'ubuzima bwiwe. Murazi yuko n'igihe yahunze agomba gukiza ubuzima bwiwe. Rero ubwoba bw'ubuzima ni ikintu kugira ngo kiveho mu buzima bwawe, ico Imana ikoresha ijambo ryayo. Irindi ko ndakubwira uyu munsi, Imana ikoresha ijambo ryayo kugira ngo igukure mu ubwoba bw'ubuzima. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Igihe Imana yasanga Mose muri ubwo bwoba, kimwe mu majambo Imana yakoresheje, Imana yagerageje kwereka Mose ko imufise ku mugambi. Warubizi igihe turiko turarushiriza kumenya umugambi Imana idufise ko, nivyo biduha gushira mu ubwoba. Bantu b'Imana ngenda kubwire ngo kuba uri umunyabwoba, kuba uri umuntu agendera mu bwoba, ico kintu kirashobora kukubuza kudashika mu vy'Imana yaguhamagariye. Amen. Nico gituma muri iri jambo ry'uyu munsi ndashaka utahura iki kintu, ubwoba bw'ubuzima. Warubizi hari abantu benshi uzosanga uri kurabumviriza canke uganira nabo, hari abantu usanga bafise ubwoba nk'uko umenga ubuzima bwabo aho bugomba kuja
reka nababwirega abantu b'Imana ntidushobora twege mu nkomezi zacu kwishikana ku kintu gikomeye na kimwe mu buzima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana nishira hejuru umuntu kandi Imana nicisha bugufi n'uyondi. Imana nituma ihanga rimwe riba hejuru irindi rikaja hasi. Imana niyo yatumye Etats-Unis iba première puissance mondiale. Uravyumva? Imana nirikira tuma Chine na za Brazil ziduga. Imana niyo auteur y'iterambere n'ubukomezi bw'igihugu cyacu cyose. Ni Imana y'amahanga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Iyo tuvuze ngo Imana ni ibituma bisobanura ngo hari abafise ingufu n'abakora cyane, ariko nk'uko mubizi mu buzima abakora cyane canke abantu bakoresha ingufu canke abafise ubuhinga sibo batera imbere, ariko umuntu atera imbere n'umuntu Imana yahezagiye. Bona sifuye sa ashobora kuba atanakijijwe, ariko igitutu ciza c'Imana, faveur y'Imana iri ku buzima bwawe irashobora gutuma uprospera, atari kubera urusha ubuhinga abandi ukavuga uti n'ubuntu bw'Imana tu. Haleluya. Rero bantu b'Imana ngira ndakuremesha no musi ndakubwirira ijambo ngo ubwoba bw'ubuzima. Warubizi hari abantu biguye ko, hari abantu bijyamye ko, hari abantu bari bahemukiwe n'ubuzima n'ingene babayeho, hari abantu bakubititse, hari abantu usanga imisi yose mu buzima bwabo bagendera mu bwoba. Mbega je nzotera imbere, mbega je bizoshoboka, mbega je nzomera nk'abandi, mbega je ubu nzokubaka inzu yanje ryari, mbega je ubu nzorongorwa gute. Uravyumva? Ugasanga umuntu mu buzima bwiwe agendera mu bwoba burengeje, agendera muri inquiétude, agendera mu guhagarika umutima, kandi bene ubwo bwoba bukakubuza kuja kure. Mose yari umuntu yijyamye ko yinyegeje, yahunze Farawo. Imana iraza kumuraba kugira ngo Imana imukize ubwoba, Imana imukure mu bwoba. Imana yategezwa kumubwira umugambi wayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uko ndushiriza kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwanje niko ndema mu bihe bigoye. Nimba nibutse ko Imana yambwiye ngo nawe uzoca mu mwanga w'igitutu c'urupfu, nzoba ndi kumwe nawe. Igihe ndiko ndaca mu bihe bigoye nibuka ko Imana yambwiye ko aho hantu tuzoba turi kumwe. Ici ijambo rivuga nico kinkura mu bwoba. Reka nakubwire, utabanje kubohoka ubwoba, uravyumva, bizokugora kugira intambuko cyane kubera umugisha abandi. Kuko mu gihe Imana ikubwira ngo Janine, Jean Claude, inde igihe Imana ikubwira ngo ramvura ukuboko kwawe uhezagira umuntu, iyo uri umuntu wuzuye ubwoba bw'ubuzima uca uvuga uti Imana ejo nzogira iki, ejo nzogenda gute, uzogera gute. Umuntu afise ubwoba ntashobora kumvira, umuntu aboshwe n'ubwoba ntashobora kumvira. Igihe Imana ije ikakubwira ngo rekura iki kintu tujane hariya, uravuga uti Imana ninakirekura biragenda gute, oya nguma ndagifashe. Ubwoba bukakubuza kutumvira, ukutumvira kukakubuza kwinjira mu mugisha wawe. Ndaje kuvuga abantu b'Imana, guhagarika umutima no kugira ubwoba bw'ubuzima bwawe, kwicurikira no kwihebura, kwibaza yuko ejo hawe atari heza. Uravyumva? Reka nababwire abantu b'Imana, hari igihe usanga ufise ukuntu wakuze, hari ibintu wabonye, hari experience y'ubuzima wabonye iwanyu, hari ukuntu abantu wabonye bameze. Murambona n'abantu bakijijwe muriko muraganira ukamusantamwo uruhagarara rw'ubuzima. Wagerageza kumubaza ibibazo kugira ngo umufashe gusenga, ugasubira inyuma mu mateka y'abiwabo, ugasanga abiwabo ukuntu babayeho, ukabona nawe naracaboshwe n'ujya mu mugozi. N'umuntu afise uruhagarara, n'umuntu afise speed yo byafashe kugira ngo ntakure. Narabonye n'abakobwa bihuta kuja muri mariage kugira ngo bahunge situation ziwabo nk'uko umenga mu rugo naho bahungira. Ariko iyo ugize mariage nk'ushaka guhunga situation canke nk'uvuga uti n'uyu muhungu ntiyonjana kuko ntawe uzi ko aruzomitana kandi ndi muri situation mbi, ubwo bwoba buba mu buzima bwawe bugutuma ufatana n'uwo mutari gufatana. Kandi ngena nakubwiye ngo kuri iyo base ntushobora kubaka neza, kuko n'urugo rufise intambara zago, ku buryo biradusaba yuko tubwira urufatiro rwiza kugira ngo twubake urugo rwiza. Rero bantu b'Imana, ubwoba ni ikintu kibi. Ubwoba ni moteur mbi mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Vuga ubwoba bw'ubuzima. Sinzi ntagiye mu madetaye menshi, ariko ndagomba kubwira umuntu ari muri kino kibanza, ufise ubwoba bw'ubuzima, ufise uruhagarara. Uravyumva? Ubwo bwoba bw'ubuzima buriko bunagutuma urondera ibintu mu buryo butari bwo. Ndaza abantu badandaje n'impangu zabo ngo baje kuriha amafaranga yo kuronka amaviza. Ndaza abantu bari hafi no gufata ubwato bwa pirogue babufatiye muri Ghana, nimba babufatira muri Libi binjira Buraya. Uravyumva? Ubwoba abantu b'Imana vuga ubwoba.
ubwoba buragutuma ukora ibintu, ariko ndaje kubwira ngo ijambo ry'Imana riraje kugusanga muri iyo eta kugira Imana ikubwire ko igufise ku mugambi. Haleluya. Ni umugambi wayo kuri wewe, nuri gihamana uremwe ku mugambi wayo. Bona sifiwe sana. Mbega woyemerera ikagira iki kubwiye kubijanye naho irikira jana ubuzima bwawe. Amina. Ico ni cambere. Nukuvuga ikigira kabiri, Mose yari afise ubwoba, yatinye Imana. Ngenda babwire ko gutinya Imana mu majambo menshi ya Bibiliya, gutinya Imana ni vyiza, sivyo abantu b'Imana. Ariko Mose yari afise ubwoba bw'Imana. Bibiliya ikoresha amajambo ashika kuri 17 mu Kigiriki no mu Giheburayo mu kudefinisa iri jambo ryitwa gutinya, la crainte de Dieu, la crainte. Rero mu Kirundi nkakumwe kwa de papa kwa pase, uravyumva gutinya, uravyumva gutinya Imana tugomba kubitandukanya. Uti mu buryo buhe? Usonye muri Hébreux chapitre 4 verset 16, Abaheburayo 4 umurongo wa 16. Uyu murongo ndashaka abantu bamwe bawufata mu mutwe, kuko uyu n'umurongo kenshi abantu iyo baje mu masengesho bakeneye gusobanukirwa ko Satani akunda gukorera muri ignorance y'umurongo. Abaheburayo 4:16. Bona sifiwe sana. Ufate mu murongo umutwe, ushire mu mutwe uyu murongo. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Bona sifiwe sana. 4:16, 4:16. Abaheburayo, nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Bona sifiwe sana. Nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Warubizi hariho abantu batinya Imana, aho ngiye mvuge ugutinya kutariko, sivyo? Reka ndakwereke. Warubizi iri jambo rikoreshwa gutinya Imana, uravyumva ijambo riri vrai ry'ukuri ryo gutinya Imana, ni ijambo ritubwira gutinya Imana, igitinyiro kiva ku kumenya icyo Imana iri. Uravyumva? Urashobora gutinya Imana kubera uzi ikirico no kwitahura, ukagira crainte, uravyumva, ivuye muri respect ufitiye utinya. Bona sifiwe sana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo bene uyo muntu uramutinya ukamwubaha kubera ico umuzi ko icarico. Ariko ngenda babwira ikintu kimwe, abantu bose baratinya Imana n'abadasenga. Ubabwiye ibintu by'Imana, abantu bose baratinya ibintu by'Imana, n'est-ce pas? N'umupagana adakijijwe aratinya Imana, n'est-ce pas? Na ibintu by'Imana ntashaka kubikritika, n'est-ce pas? Ibintu by'Imana arafise ukuntu abibona, arabisonera. Rero burya n'ubwoba butari bwo, sivyo? Burya n'ubwoba butari bwo. Hari igihe usanga abantu bakijijwe ariko bagatinya Imana mu ubwoba, bagatinya Imana igitinyiro kitarico. Hari igihe utinya Imana kubera uyizi nabi, sivyo? Ukavuga ngo shanga Imana irandandurasha, ha, reka ndeke, ha, Imana asha izo bituma ibintu byanje bitoboka, reka ndayitanga ikigira 10. Ibintu byose ukoreshwa n'ico gitinyiro nta mugisha bifise mu buryo bw'impwemo, kuko ni igitinyiro kitarico kivuye mu kutamenya neza Imana. Ni ukuvuga ngo ni ikintu ukora, uravyumva, ariko kandi ukagikora umutima wawe utaguwe neza, nk'uwikura umupolisi amusaba assurance. Uravyumva? Ico gitinyiro sico. Ariko gutinya Imana nyakuri nukuyitinya kubera wayimenye, uzi ubugombe bwayo, ukamenya ubukuru bwayo, ukamenya ubuntu bwayo, ukumva ufise crainte iri inspiré no kumenya, apana ubwoba buri inspiré no kutamenya. Rero Bibiliya ivuga ngo Mose amaze kumva Imana imubwiye ngo kuri ibirato byawe, Bibiliya ivuga ngo Mose ngo agira ubwoba arinyegeza. Ni ukuvuga ngo Mose yatinye Imana ukutariko, kuko Mose yari afise ukudasobanukirwa neza icyo Imana iri. Presence y'Imana ntibayihunga, ukubaho kw'Imana ntibaguhunga, ukubaho kw'Imana kuzana n'ubugwaneza, ukubaho kw'Imana kuradutwikirira, ukubaho kw'Imana nico kintu dukeneye. Ariko Mose kuko atarasobanukiwe neza Imana, ngo Imana iserutse agira ubwoba arinyegeza. Haleluya. Ariko kandi Imana kugira ngo imutabare, ico yakoze n'ikintu gikomeye,
imana yagumijeho presence yayo, yamumenyereje kuhaba, yarahagumye ivuganira nawe mu bwiza bwayo kugira ngo imwubahure kandi yumve ko mu bwiza bwayo atakintu cyo gutinya. Imana si inkozi y'ikibi, Imana ntizana no kurandura no gutikiza, ibyo ni Satani abikora. Ariko aho ubwiza bw'Imana buri, uravyumva, hari abakristo benshi ngaho iyo babonye abantu batanguye gusenga bagiye mu muhemu w'Imana akamanuka baca bataha. Hari abantu batinya ahantu hari muhemu w'Imana. Ariko kandi bene ubwo bwoba buva ku kutamenya neza ico presence wa muhemu w'Imana azana mu bantu. Twese tugikizwa twumvise mu ishengero batamva ngo ramasanda gasa akajya gacerere ka de papa, uravyumva ngo agacerere gatoya karabuka gago utanga kuri aka Bible kawaho kari ugatanga kuri abanyine aho wocomokera ukabona ati ibintu birabaye nawe ukazonye undi bintu impande y'abatanga. Bona sifesa. Rero ubu bwoba Mose bwari kumugora kuko mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo Mose ngo yarinjira mu ihema ry'ibonaniro agiye kubonana n'Imana, abandi bantu bose bagaca bagira gute, abari bagazanye bagaca bipfuka amaso kugira ngo ntibabone ubwiza bw'Imana kuko bari kubona bagapfa. Ariko Mose niwe wenyine yinjira akabona Imana, akabana n'Imana. Ariko ubwoko bwose bukamenya ko Imana yagendeye Mose, babonye agacu kari hejuru y'ihema bakavuga ngo Imana iri kumwe na Mose. Bona sifuye sana. Ibitabo bya Mose birangira bivuga ngo nta muntu yigeze kubana n'Imana, nta muntu yigeze kuba inshuti y'Imana, nta muntu yigeze kuganira n'Imana imbona nkubone nkuko Mose yaganiriye n'Imana. Mwibuke ko n'igihe Mose yasavye Imana ati Imana ndamaze kubona amasorte menshi, ndagomba no kubona mu nyonga hawe. Ntiyaragitinya kubona Imana kuko yari yarabonye yuko ubwiza bw'Imana buri profitable. Haleluya. Kubona Imana ntibyari bikiri impamvu yo kwinyegeza, ahubwo yarasavye Imana ngo Imana nyiyereke. Imana imwiyereka yonyene yinyegeje kuko hari ibihimbi itagomba kumwereka kuko yari gupfa. Haleluya. Amen. Rero bantu b'Imana ngira ndababwira ikintu kimwe. Peut-être co gushoka ariko kandi simfise umwanya kugihagararako. Ngira mvuga iki kintu. Gutinya Imana, reka ndababarira ikintu kimwe. Jewe nta kintu na kimwe nokora, nta kintu na kimwe wowe no munsi wokora. Na bya bindi byose ushaka gukora binezereza Imana, nta kintu na kimwe uzokora ngo Imana igukunde cyane kurusha uko yagukunda. N'est-ce pas? Nukuvuga ngo Imana igize gute? Iragukunda. Uravyumva? Ufise ibiseru, ufise fraîcheur, uravyumva? Uhagaze neza, waraye mu ntege nke, Imana iragukunda. Yesu ashimwe cyane. Amina. Rero abantu benshi iyo bafise ibyo bakoze nabi batinya Imana, bakayitinya kuko bumva umenga bari en contradiction n'ivyo Imana ishaka. Abantu benshi iyo bagiye gusenga bafata amasaha menshi bibananira kwegera Imana kuko bafise isoni z'ivyo bakoze. Ariko ngenda kubwira ngo ico ni kinyoma kiva mu kutamenya neza Imana. Reka ndakubwire nta kintu na kimwe mu byo kubaha Imana uzokora ngo bigutume wegereye Imana ufise valeur nyinshi. Uvuga uti Imana no munsi ndaje, urabona ko natanze amashikanwa nta deni kigira 10 mfise, nagiye no kuri abagwayi sinashwanye, uno munsi rero ndaje. Hamejo nahone uravyumva hari ibintu byageze nacu uvuga uti Imana uranyumva? Oya. Niyahagaritse kugukunda no kukuraba ngo nuko hari vyakunaniye, yagukunze ukiri gipagani, yagukunze ukikiranyavyaha, yagukunze ukiri umumwiza, yaragukunze. Bantu b'Imana, kumvira Imana nirindi jambo, ariko kumvira Imana ntibituma Imana igukunda plus. Kutumvira ntibigutuma urukundo rwawe ruja muri nka konte yawe ya banki iri muri découvert. No. Mu vy'urukundo nta découvert ihari. Bwana sifesa. Haleluya. Amen. Rero ivyo bigufasha iki? Iyo nzi ko Imana inkunda nashoboye canke nananiwe, bimpa gutauza Satani yuko adashobora kuvugira ku ntege nke zanje ngo anteranye n'Imana. Kuko Imana iyo mfise intege nke ntinyanka, ahubwo Imana mfise intege nke imbwira ati muhungu wanje wonyemerera ukongera ko imisi y'amasengesho, wonyemerera ukongera ko n'imisi y'uhugira iki wobohoka cyane nkagukiza. Ingo tubandanye. Ejo waguye muri ujya mutego kuko wabaye ibono, ariko kandi mu izina ryanje ingo ndagufate nije nzogushoboza. Ejo wananiye ko washatse kubikora mu nkomezi zawe, ariko sindagucira urubanza, nuze ndagutware uyu munsi ngiye kugushoboza. Reka ndakubwire Imana niwe mu partenaire buguhinduka dufise. Ariko muze murabe ico Satani akora. Iyo ufise ivyo wiyagiriza, Satani akuvana mu bwiza bw'Imana. Kubera iki? Kuko arazi yuko ari ryo soko ryo gukira kwawe.
mbwira umuntu mwicaye uti Imana ntigukunda kubera uyumvira, iragukunda gusa kuko yakuremye. Kumvira birafise umugisha bizana mu buzima bwacu, birafise inkurikizi nziza, ariko ntitugomba kwitiranya ibintu, n'est-ce pas mes chers amis? Haleluya. Reka ndakubwire, n'abavyeyi n'umuvyeyi uwo ari we wese, uravyumva, umwana wawe yananiwe mu ishuri canke yadubuye, urukundo rwawe ntirusha ruhera kuri we, sivyo? Uguma umukunda no muri esheke yiwe, unashima we niwe wahora umukarira ngo yige, ubu niwe umubwira ko bishoboka, niwe umuhanagura amosozi, ntaco uzobishobora. Kudubura si ibara, kudubura si ubya gute, ugasubira ukamutera intege, n'est-ce pas? Uravyumva, ikigutuma umutera intege zo guhinduka ukanamutera n'intege yananiwe, nuko umukunda. Haleluya. Rero gutinya ubwoba bw'Imana ni intambamyi kugushika ku vy'Imana irikira guhamagarira. Abantu bafise igicapo kitari co c'Imana, idini ryabahaye, ndasenga no musi mizana ya Yesu Kristo ngo udahwe ivyo bicapo. Kuko abantu benshi kubera kugira neza no guhinduka no kuja kuvuga ubutumwa, yumva umenga, uravyumva ni yaje imbere y'Imana ati Imana nagarutse, maze imisi ndiko navuga ubutumwa hariya, uravyumva? Urabona? Nukuvuga ngo uza muri presence y'Imana wikoreye ibikorwa vyawe. Ariko bibiriva ngo si kubw'ibikorwa vyacu twakijijwe kugira ngo ntihagire umuntu numwe yirarira, ariko Imana yadukije kubw'ubuntu bwayo kugira ngo ntihagire umuntu numwe yishimikiza ibikorwa kugira ngo yumve yuko afise uburenganzira imbere y'Imana. Sifise uburenganzira kubera ibikorwa vyiza nkora. Ibikorwa vyiza nkora bizanira umugisha jewe, ni inyungu zanje, bihesha icubahiro Imana, ariko kandi iyo nje imbere y'Imana nza nk'umwana. Haleluya. Iyo wakoze ibikorwa vyiza papa aragukunda. Haleluya. Ariko kandi ibikorwa vyiza sivyo bituma papa gukunda. Nico gituma abantu bamwe bitwa karabi muhemu bikorera ibikorwa bakava mu buntu, mu nyuba bakagwa, nibashime n'Imana kuko bariko bishimikiza ivyo bakoze kugira ngo bempressione Imana. Nibizere nagutangaza sitese neme n'amasegesho, no, reka ndakubwira ikintu kimwe, uravyumva, simvange, ariko kandi ivyo ukora sivyo bigutuma wemerwa imbere y'Imana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero Imana irashika, Mose imukuramo ubwoba ikoresheje mu kugumizaho presence yayo. Mwibuke ko amajambo yose Imana yabwiye Mose yayimubwira mu muriro, umuriro ntibigeze uzima, igisaka ntikigeze kizima, discussion yose bayigize presence y'Imana ikihari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ikigira kangahe? Kigira gatatu. Hariho abantu usanga barakijijwe, ariko kandi ugasanga bafise ubwoba bw'abandi. Vuga utabandi. Bantu b'Imana ndaje kubwira ngo ubwoba ufise kubijanye n'abantu, ico bakwibaza ko, ico bakuvuga ko, ubwo bwoba burashobora kukubera intambamyi mu kuja mu mugambi Imana iguhamagariye. Ndabibutsa yuko uyu muntu turiko turiga yitwa Mose, Imana yari imukeneye kugira ngo aje gutabara. Imana yabwiye ngo Mose uzugende umbwirire Farao uti Imana ije gutabara umuhungu wayo w'imfura. Sivyo? Israeli n'umuhungu w'imfura w'Imana. Nje gutabara umuhungu wanje w'imfura. Imana yagomba gutabara Israeli. Ariko kandi Imana nishobora gutabara igihugu itaratabara mu individu, kuko umuntu niwe Imana ikoresha kugira ngo igihugu gikire, n'est-ce pas? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero abantu b'Imana, uno munsi navuze ijambo rifate nk'ubuvugishwa, ariko numvise Imana impa conviction igihe yampira ijambo yuko Imana irikira hagurutsa kandi irikira kiza ishengero ryayo kugira ngo mubizera hazovemwe abantu bazobera umugisha kino gihugu mu buryo budasanzwe. Haleluya. Amina. Rero kugira ngo Imana kugira igikoresho cyo gutabara, ibanza kugutabara. Imana yasanze Mose afise ama défauts de fabrication. Yamusanze afise ubumuga kanaka yakuranye yahuye nabwo. Ariko Imana ntiyashobora kumufata ngo imutware gutyo, ariko Imana yari ikeneye d'abord kugira ivyikoze mu buzima bwiwe. Haleluya. Niba ngaho no munsi hari ico Imana ikirakora mu buzima bwawe. Haleluya. Iciri kirakora nuko ifise intumbero ku buzima bwawe. Haleluya. Kandi ku iherezo ry'ico gikorwa uzoza kubera umugisha abandi bantu benshi. Haleluya. Ariko ihera hehe? Muri jewe. Amina. Igihe Imana yasanze Mose afise ikibazo, ubwoba bw'abantu. Mana bazovuga ngo ninde yantumye? Mana bazovuga ngo ninde? Mana bazonyemera? Mana uribuka ibyo bangize? Mana uribuka ukuntu banyihakanye? Reka nakubwire, narabonye abantu benshi Imana ihagurutsa ariko bakicigwa na experience. Reka nakubwire yuko
ubwo bwoba ufise bw'abantu ntibushobora kukwemerera gushika mu mugambi w'Imana. Uno munsi mpwemu yera yaje kugwana n'ubwoba buri mu buzima bwawe, yaje kugira ica bukoreye, yaje kubuguhezamwo, kuko ubwo bwoba buriko bucika igikoresho ca Satani, kandi utamurekeye mpwemu yera ngo abukureho, ubwo bwoba buzogucereza kwinjira mu mugambi w'Imana. Vuga utabana. Warubizi, narabonye abantu mu buzima bakeneye kuba accepte, kwakirwa, kwemerwa, bijanye n'ingene wabayeho mu buzima, bijanye n'ingene ukura. Umuntu wese arakeneye ko agira abantu bamwakiriye, abantu bamwemeye. Vuga uti kwemerwa, kwakirwa. Urashaka kwa partena kuri iyi groupe y'abadandaje, uragomba kwa partena kuri iyi groupe y'aba anya, uragomba kuba muraba, uragomba kwemerwa muraba. Uravyumva? Urabona, uritwararitse c'abantu baza kukwibazako. Bantu b'Imana ngene nababwiye ngo cane ku buryo bw'umwihariko muri societe yacu yo muri Afrika, abantu kwitwararika ubwoba bw'abandi buratuma abantu batagira ico bakoze, kuko bariko bibaza ico abandi baza kuvyibazako. Ugasanga mu buzima bwawe Imana iragomba kugukoresha, uravyumva, igomba gukoresha mu buryo bw'ijambo, igomba kugukoresha mu buryo bwa initiative ugomba gufata, ukaza ugatanga kwibaza uti nega Mana ninabigira atari je mukuri wacu baza kwibaza iki. Uravyumva? Mbega Mana ninagira iki kintu, ninaja kuvuga aya majambo, kunumva umuhaye ijambo, abantu baza kwibaza ko ndiko ndavuga iki, kandi sinzi no abantu ni bande bumva ico ndiko ndavuga yuko dufise ikibazo c'abantu. Ariko bantu b'Imana, nimba udashobora guca mu gutabwa, uravyumva, nimba ugikeneye ukirazwa ishinga n'ico abantu bakwibazako, ukumva ntaho ushobora kuja utari siri yuko abantu bose ari amina, ngira ndaguhebuze ndakubwira ngo ivy'Imana, bimwe mu vy'Imana nikiraguhamagarira birasaba yuko abantu batazogushigikira. Bimwe mu vy'Imana nikiraguhamagarira birasaba yuko abantu batazogutahura. Bimwe mu vy'Imana nikiraguhamagarira birasaba bimwe kuko ari ivy'impwemo yuko abantu bagufata nk'umusazi. Niko Aponera yaririmbye ngo naho mu uravyumva kizima nsari imbere yiwe. Nukuvuga ngo ntukagerageze, uravyumva, reka ndababwire, ntitugomba gutsitaza abantu, ariko kandi ntitugomba kuganya abantu à tout prix. Iyo umuntu ashaka abantu cyane, iyo umuntu ari concerne n'ico abantu bibaza, bene uyo muntu ntazokoreshwa n'Imana, kuko hari ahantu Imana igutuma abantu ntibahatahure yahavuganye na wewe. Rero reka kubohwa n'abantu, reka gutinya abantu, kuko Imana yaguhamagaye kumbure ni washika kwisonga abantu bazotahura ivyo urimo, ariko kuri izi ntambuko za mbere nta wundi muntu numwe gutahura atari mpwemu yera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Turishwe n'abantu, turacerejwe n'ico abantu bibaza, turafise ubwoba cyane bw'abantu, bebaza kubivuga kwiki, mbega umbona gute, uravyumva? Ariko ivyo navyone Satani akabikoresha mu kugira gute, akabikoresha mu kukugaranira muri ca kibanza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ico nshaka kurangiriza ko navuze bine, ica kane, urabizi ico Imana yakoreye Mose kugira ngo imuhe kudatinya abantu. Imana yamweretse ubushobozi afise. Bonus fesa yaramubaje ngo ufise iki? Fise inkoni. Uravyumva? Ufise iki? Fise inkoni. Yite hasi, ayita hasi, icika inzoka. Avuga ati yifata umurizo, ayifata umurizo, isubira gucika inkoni. Imana yafashe umwanya wo kumvisa Mose yuko imuhaye ubushobozi bwayo, kubw'ivyo ntugatinye ico abantu bibaza, kuko ubushobozi bwanje buri kumwe naho. Warubizi ikintu kidutuma dushobora kubahuka no kutitwararika ico abantu batwibaza ko n'ubushobozi Imana idutiza kubijanye n'ivyo iriko iraduhamagarira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yamweretse ko ishoboye, Imana yamweretse ko ikomeye. Ikigira kane, vuga uti ikigira kane, yari afise ubwoba kubijanye n'ivyo ashoboye, amakapasite yiwe. Haleluya. Jengira mvuge ikintu gatoya naho cahindutse gatoya. Ariko hariho abantu iminsi yose mu gukora ikintu Imana ikubariye utangura kwibaza ico ushoboye wewe. Aho ngenda kubwira ngo Imana iguhamagara, ntiguhamagarira kuvyo ushoboye, iguhamagarira kuvyo ishoboye. Hariho abantu batinya kwita umuhamagaro, hariho abantu batinya gukora ico Imana ibahamagariye, bagatinya kugitambukiramwo kuko bafise ubwoba
bw'ibyo badashoboye, bw'ibyo batigeze gukora, ukavuga uti ibintu je ntabyo nigeze gukora, ukavuga ngo ibintu ngo je nta na rimwe nigeze no kubibamwo, sinigeze kuba no mu mugwi ubibamwo. Ariko ngenda kubwira ngo Imana ikira guhamagara ntiyubakira kuri experience yawe, yubakira ku muhamagaro wayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero ntukabohwe n'ibyo ushoboye cyangwa ibyo udashoboye, sibyo? Fata akarorero, abantu benshi b'abakobwa cyangwa b'abadamu barahari no ngaha muri eglise, washobora kubona ko afise icyo yovuga, sibyo? Ariko kandi kuko twakuriye mu muco w'ikirundi uvuga ko atamugore afata ijambo, uvuga ko atamugore aba umushinga ntaho, uretse ko byagiye bihinduka. Ariko kandi kuko abantu barerewe muri uwo muco, abantu barashobora kuba blocage kuco mpwemera agomba gukoresha ubuzima bwabo kuko bafise ubwoba bw'ivyo badashoboye. Ninde yakubwiye kutazi kuvuga? Ninde yakubwiye ko atavyushoboye? Uravyumva? Ninde yakubwiye uko Imana igomba gukora ihera ku byo usanzwe ushobora? Niyo izogushoboza. Kwitaba umuhamagaro ni ukwizera. Vuga uti ni ukwizera kwitaba umuhamagaro. Haleluya. Ikintu cyose Imana izoguhamagarira kizokwama kirengeye amakapasite yawe. Bwana asifiwe sana. Ikintu cyose Imana izoguhamagarira kizoba kirengeye ivyo ushoboye. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo nta na rimwe Imana mu kuduhamagara, reka ndababwire, iyo abatwari kuba tubishoboye zari kuba ari vision zacu. Ariko iyo uno munsi ndiko ndaraba indota Imana ishira mu mutima wanje, ibintu numva nshaka gukora, iterambere numva nshaka ko dushikako, ibikorwa by'Imana nshaka ko dushikako, iyo ndavyiyumviriye vyonyene mu bwenge bwanje, ndahakwa konda no kubona amamiliyari bitwara. Ariko kandi ikintu kindemesha ngasubira nkavuga ni Satani. Iyo Imana nikiraguha iyerekwa, ni ya yindi tanga iyerekwa, nigira gute? Nitanga na provision, sivyo? Niyo itanga n'umusesekara. Imisi yose mu bintu by'Imana hatangura kubona, hagasubira ibikoresho. Uravyumva? Ibintu byose wibaza ngo ntuzokora ngo utabifitiye amafaranga, si umugambi w'Imana. Hari n'abantu muganira ukamubwira ibyo uri kurarota, mbe mwari mubizi yuko twebwe indoto zacu rimwe na rimwe tudapfa nabo tuzipartagije, kuko hari abubwira ibyo uri kurarota akakumara, agaratanga akanariza ati nega pasteur, iki kintu uzo gutya anya raba ingene ishengero ringana. Umunsi wa mbere twakora conference yo ngaha yatwara budget ya 25 million. Abantu bango rabangura ishengero ngo gyuze nk'abajene ngo babashomeri. Uravyumva ayo mafaranga azova he? Ariko ndashimira Imana ko ayo mafaranga yose yabonetse avuye muri utu tutagara duto. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bantu b'Imana, reka ndakubwira ikintu kimwe, iyo hariho kubona nibikurikira birasa. Rero Bibiri ivuga ngo ubwoko bwanje bwishwe n'iki? No kubura igiceri? Bwishwe no kutagira gute? No kutagira iyerekwa. Manque de vision nituma abantu bapfa. Nico gituma abantu b'Imana hari ubwoba bufise kubijana n'amakapasite, ukumva muhemu yararaguhumetsemo uronse ubu 4 million, muhemu yaravuga ngo gura parcelle, ukaza muse shetani nawe aramanutse avuga ngo uzoyubaka gute? Reka nakubwire gura parcelle mu izina rya Yesu Kristo. Kubera waguhaye 4 million azoguha ni miliyoni 100 ryo kuzuza iyo nzu. Bwana asifiwe sana. Reka nabwire abantu b'Imana, nta na rimwe tugomba kwemerera Satani yuko ahagarara kuri incapacité yacu kugira ngo twankiye Imana irikira tujana. Imana arikibwira Mose ibintu bikomeye, kugwana n'umugabo akomeye, kugwana n'ikigatanya gikomeye. Uravyumva? Iramubaza ngo nzogwanisha iki? Imubwira ngo tinkoni hasi. Akumva ingene biri ridicule. Inkoni. Farao afisa amashari yandi akwega ibuye rikagenda ku birometero nk'ibirometero nk'imetero tuvuge basi bo jaza wepeke. Unasikia? Uravyumva? Niwe ugiye kugwana. None iyo nkono uzoyitasi cika inzoka igende yirukanka izojya bajya abantu ryari izobashikira babamaze bagize gute. Hari ibintu usanga bitumvikana, ariko ndashimira Imana ko muri kino gitabo yadushiriyemo inkuru z'ubusazi kugira ngo itwigishe yuko twebwe nta kindi kintu kimwe twubakiyeko atari ico yoyo yavuze. Bwana asifiwe sana. Comment, quand et pourquoi et non. Ivyo byose abakristo bakunda kubaza ivyo bibazo nta nyishu yavyo bifise, inyishu yavyo iri mu Mana. Ariko kandi ugomba gutangura gutambuka intambuko kuko iyavuze ijambo nizo rishitse. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka kugira ubwoba bw'icuri ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye ni wazogushoboza. Haleluya. Amina. Soma muri Esayi 49 verset Yesaya 49. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hari abantu muri mwege mutinya gushinga intahe, sivyo? Ubwo bwoba bugomba kuhava kuko hari gihe ushinga intahe yawe ikakugurira imiryango bandugo bapenzi. Bwana asifiwe sana.
hari abantu twama twinginga shinga intahe Imana yamukoreye igitangaza cuzuye vraiment complet sans défaut sans réserve iki gitangaza cuzuye shinga intahe parce que ndatinya guhagarara hajyana kana bikintu kimwe guhagarara ngaha hantu iyo ufise ico uvuga ugomba kwizera mu bintu byose Imana iguhamagariye gukora yuko hari ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Imana iduhamagara ya disponibilije ubushobozi bugomba kudushoboza. Haleluya. Esaya 49 havuga gute ku murongo wa 2? Akanwa kanje yakagize nk'inkota ikarishe. Bona sifiwe sana. Vuga utakanwa kanje. Bisemera utakanwa kanje. Yakagize nk'inkota ikarishe. Urana yuko umenga ntuzi no kuvuga umenga uradidinga niyo utanga kuvuga imbere y'abantu ucubira ivyuya uravyumva umushwaro hakuyihanaguza ukawuhekenya ariko reka nakubwira ikintu kimwe uyu mwanditsi aravuze ngo akanwa kanje yakagize inkota ikarishe ni ukuvuga ngo ninde yabigize abantu b'Imana ninde yabikoze shengero ry'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo akanwa kiwe siko kari gasanzwe kameze ariko kubera igikorwa c'amaboko y'Imana kubera ico muhemu yareka arakora mu ishengero akanwa kari karegarega akanwa kadidinganya akanwa kakekeranya uhoraho yakagize inkota ikarishe. Iyako kanwa kariko karavuga karasatagura ibihome vy'amabuye vy'umwansi mu buzima bw'abantu iyako kanwa kariko karavuga karatransmeta ubugombe bw'Imana ku bantu b'Imana iyako kanwa kariko karavuga karatangaza ibitangaza n'utwumiza tw'Imana akanwa yakagize akantu agatrike gakarishe. Bona sifesa. Haleluya. Reka nabwire abantu b'Imana Imana irikira bakarisha bwire mwicanye tirikira gukarisha mubwire utukumbona siko nzoba meze ejo kandi siko nzoba meze hirya y'ejo. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana iyo turiko turarushiriza kumenya ubugombe bw'Imana Imana irikira duha ijambo ryayo ijambo ry'Imana riduha kwimenya. Bona sifuwe sana. Kandi iyo riduhaye kwimenya riduha kumenya ingene Imana idushaka nimba Imana itugomba nk'abantu bafise ubushobozi bwo kuvuga no gutegeka akaba atari kumeze nusenge ariko ni waronka akaryo ko kuvuga nuzutamwe kuvuga ngo sinzi kuvuga oya uzuhaguruke wizera yuko igihe cawe ari ico uvuga uti Imana akanwa kanje yakagize agakarishe sinzi ingene biza kugenda ariko ubushobozi bw'Imana buraza kunza ko ndaza gushobora ivyo ntari gushobora kuko Imana itubakira kuvyo nshoboye ariko yubakira kuvyo yo ishoboye. Reka nababwire ubunezero w'ishengero n'intahe y'ishengero nuko yo ariyo idushoboza intahe dufise nuko ariyo yadushoboje. Ugomba kwizera ugomba kwitega ugomba kumenya yuko Imana igushoboza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Uyu murongo sinawubahereje urangiza uvuga gute? Ampisha mu gitutu c'ukuboko kwiwe kandi yampinduye umwami usenye mu mutana wiwe niho anzigamira gose. Bona sifiwe sana. Sinomeni indi vaze nka de papa ariko kandi reka nakwereka ikintu kimwe. Ni bande bamaze kubona umuntu akoresha umwami yuko aba afise mu mugongo canke bayita umutana ca kintu kijamwe imyambi murakibona? Uyu mwanditsi yavuze ngo uhoraho uravyumva yangize umwami ugize gute uri persan uravyumva yangize umwami ukarishe uravyumva hama ambika. Reka nakubwire uyu muntu arasisha umuheto agakuramo umwami uwo mwami ukaba ufise isura imeze nk'uwo mutwe wawe hama agakwega naho yoransa umwansi gute umwansi byo mudundika ko nk'agatenisi kubera iyo forme uravyumva iyo uwo mutwe wawe ntushobora guperisa naho wobuha elan ingana gute sivyo ariko kandi ngo meze muri kijya kintu bayita umutana nivyo muzi umutana sivyo yangize umwami ukarishe mu mutana wiwe. Bona sifiwe sana. Nukuvuga abantu b'Imana ndashaka kurangiza ndababwirira ijambo aha mwese bwicaye destine aho muri ko muraja nimba ari muri business nimba ari muri politique nimba ari mu vy'imiryango nimba ari vy'imibano nimba ari mu vy'ibiki asanga umuntu ari hano wese yarakijijwe kwicara kwawe mwishengero nta kindi bitumbereye. Birashoboka kutazoba pastor birashoboka kutazoba evangelist birashoboka atari ico kintu ariko icari ico cose Imana yagusigiye amavuta icari ico cose Imana yaguhamagariye icari ico cose Imana yagusigiye amavuta. Intumbero y'Imana nuko twese tumera nk'imyami
ikarishe. Umunsi izogukoresha mu kurasa, aho izorasa hose uzocamo, uzopersa, uzopasura, uzogira efficacité, uzogaragaza resultat, uzogaragaza impact. Bazomenya ngo uyu mwami winjiye muri uyu muntu, uwa undi wa mucuzi yawukora yarawukarishe neza, yarawusongoye neza, yarawufabritse neza. Kandi uwo mwami wagize umunezero w'umurasi. Bwana asifiwe sana. Je nahamagariwe kuba umwami mu mugongo w'Imana. Igihe inkoresheje, Bwana asifiwe sana, ntegereza gupersa. Nashobora kuba narashika neza, Bwana asifiwe sana, ariko nacakeneye gusongogwa. Naho byo ariko bica mu ngorane zawe, uri kurahingurwa. Bwana asifiwe sana. Bwira abadayimoni, bwira satani, ivyo bintu uri kuracamo, uri kurasongogwa, uri kurakogwa, kuko utumbereye kuzokwica umwanzi. Atanumwe avuyemo muri twebwe, atanumwe asigaye inyuma muri twebwe. Turi isinzi ry'imyambi mu mugongo w'Imana. Mbega umunsi igutoye ikakurasisha, izovuga ati uyu mwami wakozwe neza pe. La. Hari imyambi abantu b'Imana. Bwana asifiwe sana. Hari imyambi. Bwana asifiwe sana. Kandi wewe uriwo. Bwana asifiwe sana. Ntihagire ikiguca intege canke ntihagire uguterwa canke ntihagire ukugaya ngo nuko ngo isura itarafatika neza. Canke ko bamaze gusongora igice kimwe n'igice ca kabiri kirasongorwa. Uravyumva? Kuko ico ni igikorwa c'Imana. Ivyo ni vyo Imana ariko irakora na Mose bicaranye. Uravyumva? Mana ndatinya kuvuga. Uravyumva? Si nivyo gusa. Kubwo yarasuzugura amakapasite yiwe, Imana avuga ngo baseka nkoresha na mukuru wawe Aroni, nawe ndamuzane. Reka ndakubwire abantu b'Imana, hari ivyo Imana iguhamagarira utazokwishoboza, Imana igashira aba partenaire impande yawe. Bwana asifiwe sana. Twebwe abadufasha ntidukeneye kuja kubarondera cyane. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi nimba ivyo urimo ari yerekwa ry'Imana, Imana izokuzanira abantu bashobora ivyo udashobora. Imana izoplasa abantu ku nzira yawe. Bamwe bazozana imiduga, abandi bazozana ibikoresho, abandi bazozana iki. Uzosanga we gusa cyo wakoze kwabaye kumvira Imana, ariko Imana yarabonye kudashobora kwawe, irazana abandi bantu bagukompleta. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira umuntu muri kumuti ntukagire ubwoba kubijanye n'ivyo udashoboye, kuko udushoboza ari ngaho no munsi muri kino gitondo. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana nimuze twizere yuko Imana iriko iravugana natwe nkuko yavugaye na Mose. Nimuze twizere kijya kintu kiduheze mu bwoba. Bibiri ivuga ngo Mose amaze kunyugwa n'Imana. Bwana asifiwe sana. Ngo agenda kwa data buko aramubwira ati papa se okay. Aramubwira ati baba, mimi na watoto zangu na bibi yangu tunaondoka. Yifatira Zipora umugore wiwe n'abana basubira inyuma. Reka ndakubwire, ca gihugu yahungishijwemo n'ubwoba, yafashe umugore n'umwana. Ndakwereka umuntu ata reserve afise. Je yaba peut-être ndi Mose nari gusiga umugore n'abana, nkavuga ndi naho Imana indungitse reka basimbe ndijana ndabe, hama nzoza kubatora nabone ibintu bimeze neza, situation imeze neza. Haleluya. Ariko kandi cyo n'ikimenyetso c'ubwoba. Ariko Imana yamaze mu bwoba ntazogaruka gutora abandi. Arabwira umugore n'abana ati nimuze tugende kwa Farao n'inkoni yacu, sivyo? Tugiye kumugwanya, tumubwira rekure ifura y'Uwiteka. Bona asifiwe sana. Asubiraho yahungishijwe n'ubwoba, ahasubira remeshejwe n'Imana. Kuko ndakunda Imana niduheza mu bwoba bwose. Nukuri bugushiramo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Agukura mu bwoba, ufise ubwoba ubwoba bwo bwose ufise ntibuva ku Mana. Ubwoba bwo bwose buri muri wewe ntibuva ku Mana. Imana igiye kukurangiza mu bwoba, ikimenyamenya nuko ugiye gufata inzira z'ivyo wibaje ko bidashoboka, niyo nzira ugiye gucamo nyene. Yesu ashimwe cyane. Nk'ikimenyetso cyo gukira. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ako ngira ndangize ndababwira ikintu kimwe imbere yuko dusenga cantangaje gikomplete ikintu de papa tubwiye dimanche. Mose asubira inyuma n'umugore n'abana, murabisoma mu gice ca 4. Asubiye inyuma n'umugore n'abana, Imana imuvanye na Aroni agiye. Bibiri ivuga ngo Mose aryamye, Imana ishaka kumwica. Mwari muzi ko Imana ashatse kwica Mose. Imana ngo imusimbira kigira imunige. Mwijoro aryamye. Yamuhamagaye igira. Uravyumva? Sasa umugore wa Mose abona ko umugabo agira apfa. Ngo umugore acasimbira ku muhungu wiwe. Aramufata. Uravyumva?
afata ibuye rikarisha akorera circoncision umuhungu wiwe pa amukata umubiri aca afata kajya gashishwa k'umwana wiwe agata kuri se. Buno nyene Imana icirarekura Mose. Kubera iki? Byari byaranditswe kuva mu gihe ca kera, mu gihe ca Abrahamu, ngo umwana w'umuhungu wese wo muri Israeli azobukebwe kugira ngo bibe ikimenyamenya c'isezerano ry'Imana na Israeli. Umuhungu azoba ari muri Israeli adakebwe azapfe. Mose yaragiye kurangura umugambi w'Imana atubahirije principe za alliance. Yaragiye gukwita umuhamagaro w'Imana ariko yasambuye indagano. Bwana sifiwe sana. Naho yari afise isezerano ryo kunesha Farao, ariko kandi yaragiye gukorera munsi y'ukutumvira indagano canke alliance. Ngenda kubwira ngo ici Imana cyose yaguhamagariye izogikorera muri alliance, izogikorera ama principe yayo. Na Mose Imana yahamagaye yari igiye kumwica kuko ataveye kubahiriza alliance ku muhungu yavyaye. Mose yarakebwe, umwana we ntiyarakebwe. Imana ni negosia kuco yavuze no kuco yashizeho, kandi kucumvira ni source ya benediction ku buzima bw'iwawe. Ndangiza rero, asanga udakijijwe ibi ndiko ndavuga ntibikuraho, kuko Imana nizogukoresha hanze ya principe zayo. Warubizi hariho abapagani batazoja mu ijuru, uravyumva, bafise umutima w'ikigongwe, bakoreshwa ariko batazoja mu ijuru kuko batubahirije principe z'Imana. Tweyo tubiraba nk'abantu emotionnel, turavuga ngo yongo kameme ngo ujya azoja mu ijuru, vema ngujya ngo yafasha cyane ngo azoja mu ijuru. Si twe tuvuga bazoja mu ijuru, Bibiliya iravuga bazoja mu ijuru. Abazoja mu ijuru n'abantu bogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama, nabakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Peu importe, uravyumva, aho bari bageze mu guhingurwa, ariko Yesu niwe atuvugira, niwe yadushize mu isezerano. Ivyo dusaba byose tubisaba turi muri iryo sezerano. Amina. Ndarangije rero ndakubwira ngo wemerere iyo Mana igukure mu bwoba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Iguheze mu bwoba kugira ngo ubwo bwoba ntibusuye kuba intambamyi, ikujane mu mugambi wayo. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nawe uri kurakurikirana message kuri television, hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana iragomba kukubohora. Wizere kandi dusengere hamwe, Imana ikugirire neza. Bwana sifiwe sana. Reka nsabe umuntu wese ari muri kino kibanza avuga ngo mu nzira imwe canke yindi je ndafise ubwoba. Warubizi, washobora kuba wakuriye mu bukene ukaba ufise ubwoba bw'iterambere. Washobora kuba wakuze iwanyu mutavyara ukaba ufise ubwoba bwo kutavyara. Washobora kuba wakuze iwanyu mutagira ikiniki, hariho ubwoba, hari akantu uravyumva, hari abantu bafise ubwoba bw'ubuzima ku buryo bama biyumvira nabi. Hariho n'abantu no musi muri kino gitondo bama biyumvira urupfu, wama bikanga wapfuye, wama wumva umenga uzopfa. Uravyumva, ibintu by'urupfu, ivyimviro by'urupfu birakuzengurutsa ahantu hose. Uguma wikanga ko ibintu byawe bigira bipfa, uguma wikanga kugira uve mu kazi, wirukanywe kenshi, ariko kandi bamaze gutegwa n'ubwoba. Kandi Bibiliya bavuga ngo ubwoba bukurikirwa n'igihano. Kuko ngira ngo igihe cyose ufise ubwoba mu buzima bwawe ni porte d'entrée ku badayimoni. Rero impwemu duhabwa si y'ubwoba kandi si y'ubujura, si yo kuba muri servitude, ariko ni impwemu twahawe y'ubushizi bw'amanga, n'umwidegemvyo. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba uno munsi, kuko Imana yabinyemereye, gusengera umuntu wese afise ubwoba yihuse agashika hano hantu, nsenge kugira ngo uwo mudayimoni akuve ko mu izina rya Yesu Kristo. Uno munsi wumve ijwi ry'Imana riguhumuriza. Haleluya. Kuri ivyo bibazo byose ufise, Imana igiye kuguhumuriza. Bwana sifiwe sana. Kuri izo mpungenge zose ufise, Imana igiye kuguhumuriza. Kuri ivyo bintu byose bitagendeka neza, Imana igiye kuguhumuriza nkuko yahumurije Mose agahaguruka ari umugabo atagira ubwoba. Reka ndababwire biratangaje, Imana yareretse Mose bizoba. Murazi ko Imana yareretse Mose, yaramubwiye ngo shika ukuboko kwawe gukiriza, aca gwara imibembe. Imana imubwiye ngo uko niko nzogira Farao, aca arisubiza kubirakira. Imana iramubwiye ngo gira gutya anya, amazi acika amaraso. Ibitangaza byose Imana namubwiye ngo Farao azokwima abana, azokwima Israeli gushika naho nzomutwara, ni gushika naho nzomutwara imfura yiwe kuko anyimye imfura yanje. Nukuvuga ngo Mose ibitangaza byose Imana yakoze, Imana yari yarafashe akanya ko kubimwereka no kubimubwira. Abandi baratangaye, ariko Mose yabibonye nk'uwamaze kuvyerekwa, kuko Imana yaramuhumurije. Umuntu wese Imana irafise ukuntu ishaka kumuhumuriza. Umuntu wese arafise ahantu umutima wiwuregarega. Imana igirisheho amasupport mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo iyo kote ya teketeke yako urabona munga ikomaze. Haleluya. Uravyumva, ufise ubwoba bwo gutakaza iki, ufise ubwoba bw'iki, uravyumva, ufise ubwoba bw'ingwara yihe. Reka ndakubwire ngo uno munsi unyemerere dusenge iyi mpwemu mbi y'ubwo bisohoke, kuko atarimwe tubona ko Imana, uravyumva,
iduteza ubwoba. Haleluya. Ariko igihe cyose Imana ifise ijwi rigira gute riduhumuriza. Murashobora kuza tugasenga. Na wa wundi adakijijwe nawe ndamuhamagaye ze ngaha ino munsi kugira ngo yinjire muri alliance. Sindagukeba ariko kandi mu kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza muhemu yararakora igikorwa cyo kugukeba mu mutima, circoncision du cœur. Haleluya. Ubwoba bugomba guhera mu buzima bwawe. Mwipange neza abandi muje mu makote no munsi Imana iragomba gukora deliverance. Haleluya. Nka kwa kundi imbere y'Igisaka yakijije Mose ikamubohora ubwoba, ikamubohora ubwoba bw'ubuzima, ikamubohora gutinya Imana mu buryo butari bwo, ikamubohora gutinya abantu, ikamubohora kijya kindi canyuma, ikamubohora gutinya ukudashobora kwiwe canke ama incapacité yiwe. Uno munsi ndumva Imana igomba gusezerana umudayimoni y'ubwoba mu buzima bwawe. Imana igomba kuzana security mu mitima y'abantu bayo. Imana igomba guhumuriza abantu bayo. Murengane muje hajya anya, murengane. Haleluya. Imana iragomba kuguhumuriza. Haleluya. Iragomba gukora operation. Amen. Kandi urumva impore, kandi kimenyamenya ugiye kumva ikibanza cawe c'ubwoba arico kibanza ugiye kugiramo assurance. Warariwe umutima n'umukoresha wawe, usigaye uza ku kazi ubwoba bukwishe, uhagaritse umutima, ufise ubwoba, wumva umenga ebana warariwe umutima, baragukanze. Ariko Imana igiye kuguheza mu ubwo bwoba kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ukore ufise confidence, wizigiye Imana, wumva kuri mu maboko y'Imana muri ico kibanza. Haleluya. 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 Ndavuga ngo uno munsi ubwoba buhunge mu izina rya Yesu Kristo. No munsi Imana ikora ikintu gishaje. Ndashaka turirimbe mu buryo bwiyoroheje cyane akakarimbo kavuga ngo nta bwoba. Tutaranasenga ndazi ko hari abantu Imana itangura gukorako. Mpwemu w'Imana ari hano hantu. De papa yavuze ngo mpwemu w'Imana ari hano hantu. Nanje ndizera ko mpwemu w'Imana ari hano hantu kugira ngo abakize ubwoba bwose. Muri Abanyafrika n'Abanyafrikakazi hari ubwoba mwakuranye, hari ubwoba bw'ubuzima mufise, hari ibintu mumva bitari mu security. Kumbure n'igihugu nta security sociale ifise gikwiye, urafise ubwoba bwa kazoza. Ariko ndashaka ngo Imana yanje iguhumurize, ikubwire ko ejo hawe ari heza. Imana yo ni guhumuriza, Imana yo ni ikumare mu bwoba. Haleluya. Imana ikumare mu bwoba. Uravuga ngo abiwacu ntibubaka, iwacu n'ama divorce canke uravyumva naje nubatse rabo urugo rwanje ruranse. Aho kandi ndashaka kuvuga ngo ubwo nubwo umansa ari karazana, ariko ndagomba kukubwira Imana ishobora. Ndagomba kukubwira Imana ishobora. Uravuga uti narakoze amakosa mu buzima bwanje ku buryo nibaza ko bizongora kubona umugabo, ndagomba ngo ubwo bwoba buguheremo mu izina rya Yesu Kristo. Urafise ubwoba bwo gupfa kare kubera abagukikuje wagiye ubona bapfa, canke wikanga yuko urupfu rugiye gushika ku bana bawe, canke warababwiye ko hari ibintu babakoreye iwanyu. Ariko ndaje kuvuga ikintu kimwe ngo mu izina rya Yesu Kristo ubwo bwoba bugiye kuhava kandi Imana igiye kukuremesha. Urafise ubwoba kuko wakuze mu bupfuvyi wigwana ko aho ugeze kumbure ni wowe uhegejeje, ariko kandi wumva umenga ivyo Imana ikira gusaba biragoye kubera bigusaba kurekura amagufuri canke n'amasekirite yawe washizeho. Imana ikira kubwira ngo rekura, ariko kandi ukumva bigoye kuko urafise ibisobanuro ukavuga ati Imana vyogenda gute. Urafise ubwoba bw'ingwara yishe umuvyeyi wawe, urafise ubwoba bw'umwana wawe urugo rwiwe rwononekaye ukavuga uti none bizoshoboka. Urafise ubwo bwoba bw'ivyo bintu vyose. Ndaje kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo tukiri hano hantu ndatangazaga ngo mu izina rya Yesu Kristo imigozi y'abosha biwanyu yose icikagurike kandi yose gukurikirana ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Urafise ubwoba bw'ivyo uri kurakora kubera imibereho mu gihugu kuntu imeze, ariko Imana igiye gusekuriza mu majambo yayo, igiye gusekuriza ivyo ufise n'urudandazwa rwawe, idafatiye ku kirere kiri mu gihugu ariko ifatiye kuko wowe uri umwana wayo kandi hari ico yaguhaye. Uno munsi mpwemu yaragiye gukura ubwoba mu ishengero. Uno munsi mpwemu yaragiye kubohora abantu b'Imana. Bamwe baraza kumva amahoro menshi cane, abandi baraza kumva umenga hari ikintu kibamanukiyeko c'ubushobozi, abandi baraza kumva umenga bafashwe n'itiro, abandi baraza kumva buzuye energy batigeze kubona, abandi baraza kumva bamanukiwe. Hari ibintu uza kumva, hari ibimenyetso c'uko iyo mpwemu igomba guhunga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turirimbiye indirimbo ndavuga ngo wa dayimoni we urare kuri ishengero ry'Imana, uko tutahawe mpwemu w'ubujura, uko tutahawe esprit ya servitude de peur na timidité, ariko twahawe mpwemu y'umwidegembyo, mpwemu itubohora. Ndirukana ubwoba bwose mu izina rya Yesu Kristo. Udugije ibiganza byawe uririmba akakaririmbo mu buryo bwiyoroheje.
nawe usigaye mu kibanza uduze amaboko yawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Vugishwa mwana w'umuntu aguteye igitutu c'ubwiza bwiwe, hari igisaka kiriko kiraka, ntutinye. Iere masoto koshotoro musata Iere masoto koshotoro musita kasha Iere masoto koshotoro. Oh, reka nsaba abapastori bashike hano hantu n'abadamu bashike hano. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka udugisha ibiganza byawe ubwira Imana aho ufise ubwoba, ico ufise kubwoba kimubarire, kimubwira uti Yesu ahantu hafise ubwoba, ahantu hafise ubwoba, ahantu hafise amakenga, ahantu hafise inquietude. Oh, urahunga mu izina rya Yesu Kristo, iyo mpwemu irahava mu izina rya Yesu Kristo, kuko ico si ikintu c'Imana, co ni ikintu c'umwiza, co ni ikintu Satani akoresha. Oh, ba mama pastori karibu hano hantu. Haleluya, haleluya. Mwese muramvura ibiganza hejuru y'aba bantu nitwo bakora ko bose, ariko turagomba gutegeka hejuru y'ubwoko bw'Imana, turagomba gutegeka. Oh, ubwo bwo basubwa Imana, ubwo bwo basimana ibugutera, ubwo bwo basimana yabukuzanye ko, ariko ico ni igigwanisho c'umwansi. Haleluya,
Hallelujah. 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 Ubwoba bwo kutavyara nabwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Wa mudayimoni uhagaze ku nda yiwe nakwirukanye mu izina rya Yesu. Soka mu izina rya Yesu. Soka mu izina rya Yesu. Soka mu izina rya Yesu. Uyu ni umwaka wo kunesha. Uyu ni umwaka wo gutsinda. Mu izina rya Yesu Kristo. Ndakankamiye uburyo bwose umunsi yinjiye. Imiryango yose Satani waciyemo. Ukoresheje experience. Ukoresheje aho baciye. Ukoresheje urupfu rwinjiye mu muryango. Wazanye ubwoba bw'urupfu. Wazanye ubwoba bwo kudatera imbere. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Soka. Soka. Soka mu izina rya Yesu. 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 Sohoka, sohoka. Sohoka. Ukwihebura kose. Ukwihebura kose. Ubwoba bwa kazoza bwose. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Rekura abantu b'Imana. Sohoka va muri uyo muntu. Rekura ubuzima bw'uyo muntu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ubwoba bw'ijoro wagiriwe nabi mu ijoro. Ijoro riragutera ubwoba. Ndavuze ngo reka iyo mpwemu yinjiye mu buzima bwawe igihe wagirirwa nabi ugatinya ijoro ukanga ijoro. Sohoka mu izina rya Yesu. Sohoka mu izina rya Yesu. Sohoka mu izina rya Yesu. Ndagutegetse ngo muvemo mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka mu izina rya Yesu. Sohoka. Wakoze ibintu byinshi biranka. Ufise ubwoba bw'ubuzima. Ufise ubwoba bw'ibyo ukora. Ufise ubwoba mu bijanye n'akazi. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ubwo bwoba bukuvemo mu izina rya Yesu. Wewe wabwoba hunga. Wewe wabwoba rekura. Wewe wabwoba sohoka. Umuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Umuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Lemba sotokosho torobosa. Linda kashata raba sotokosho. Lamba sotokosho torobosa takasha. Linde keshetere basotokosho. Lamba sanda kashata raba sotoko. Lamba shotokosho torobosa. Lamba kashata kasata raba. Kosotokosho torobosotokosho. Linde keshetere masotokosho. Oh, hari ubwoba bw'amabukubuza guhitamo. Igihe cyose ugomba guhitamo ingingo zikomeye uraterwa n'ubwoba. Ubwoba bw'ibyo abantu bavyibaza ko. Ubwoba bw'inkomezi zawe. Ndavuze ngo reka mu izina rya Yesu Kristo ubwoba bukuvemo. Sohoka, sohoka muri we. Sohoka. Sohoka. Reka mfate mwese ndabasabe twese dufatana amaboko abantu bagaze ngaho imbere tuyaduze. Hallelujah. Duza amaboko dufatanije amaboko hejuru. Ndagomba gusengera. Ndagomba kudeklara, ndagomba gutangaza. Hallelujah. Kuri uwo musozi muri presence y'Imana. Ndagomba kuvuga ko ibintu bihindutse mu buzima bwawe. Ndagomba kuvugishwa ikindi gihe gitandukanye n'icurimo. Hallelujah. 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 Mana yo mu ijuru ndagushimiye. Ndagushimiye muri kino gitondo ma. Kubera wabonye kubwoba ari intambamye ku bantu bawe kugira ngo bashobore kuja imbere. Ubwoba yari intambamye kuri Mose kugira ngo bashobore kugukorera. Ubwoba yari intambamye kuri Yosuwa kugira ngo bashobore kugukorera. Ubwoba yari intambamye kuri Gideoni kugira ngo bashobore kugukorera. Ubwoba yari intambamye kuri Mariya kugira ngo yakire ijambo ry'ubuvugishwa. Ubwoba ni kigwanishwa cy'Imana. Ubwoba ni kigwanishwa ca Satani. Ndaje kudeklara mu izina rya Yesu Kristo. Mu bantu bose bahagaze muri kino kibanza. Ubwoba bw'uburyo bwose bubave ko mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye ubushizi bw'amanga ku buzima bwanyu. Ndatuye ukubahuka mu buzima bwanyu.
ndatuye ukuremeshwa mu buzima bwanyu. Ya nzira mwacamwo muhunga, ndavuze ngo nimuyicemo n'abana n'abagore banyu n'ibyanyu byose, n'inkomezi zanyu n'ubwenge bwanyu, muyicemo muvise inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugishijwe ibihe bishasha ku buzima bwawe. Imana yanje irakubohoye, Imana yanje irakubohoye, Imana yanje irakubohoye, irakubohoye ubuja bwose, irakubohoye ubwoba bwose, irakubohoye irakubohoye krente yose itariyo, irakubohoye uguhagarika umutima kose. Ndavuze ngo uyu ni umwaka w'intsinzi ku buzima bwawe. Ndavuze ngo uyu ni umwaka wo kunesha ku buzima bwawe. Uyu ni umwaka w'intambuko nshasha ku buzima bwawe. Uyu ni umwaka wo gukora ibyo utigeze gukora. Uyu ni umwaka wo gutambukira mu ntambuko utigeze gutambukira. Uyu ni umwaka wa progrès. Uyu ni umwaka wo gutera imbere wawe. Uyu ni umwaka wo kuva mu rugezo rumwe ukagenda mu rundi rugezo. Vuga uti ndagushimira Mwana kunguye mu bwoba bwose. Satani urasohotse, urasohotse, urasohotse. Ivyo wahagaze ko vyose ndabisambuye mu izina rya Yesu. Ivyo wubakiye ko vyose ndabihenuye. Ivyo muri kahise kandi wagombye kubakirako ndabisambuye vyose. Intebe wicayeko ndayihenuye, ndayituriye mu muriro uva ku Mana yanje. Ijambo ry'Imana ryaje mu vyimviro vyanje, rimbarira iciyumviro gishasha yuko Farawo nahunze, yuko Farawo ntinya. Imana yamugabuye mu maboko yanje. Ahahora ari ubwoba bwanje urahagabuye mu maboko yanje ma, urahagabuye mu maboko yanje ma, urahagabuye mu maboko yanje ma. N'inkomezi zanje n'ubwenge bwanje n'ivyanje vyose ndaciye muri ya nzira y'ubwoba, ndayigize inzira y'umwidegemvye, ndayigize inzira y'amashimwe. Anzobonera ibitangaza vyanje. Sinzogaruka mu bugaragu ukundi, ariko nzotwara imfura y'Imana, nzotwara Uburundi, nzotwara umuryango wanje mu masezerano y'Imana. Ko yambohoye nande ndabohoje, ndabohoje ivyanje, ndabohoje abanje, ndabohoje igihugu, ndabohoje umuryango wanje, abariho n'abataravuka byose ndabibohoje. Amadirisha yose, imiryango yose umwanzi yaciyemo ndayugaye, ndayugaye, ndayishizeko ikimenyetso, ndayishizeko ikimenyetso c'amaraso ya Yesu, c'amaraso ya Yesu, c'amaraso ya Yesu, c'amaraso ya Yesu. Ewa daimoni hunga, ntuzusubire kuvuga ukundi, kuko Imana yavuze kandi icivuze cose izogishitsa. Ijambo ryose risohotse mu kanwa kayo azoriteramira kugira ngo arishitse. Igihe cose azondokora, azomvana mu muriro wose. Nuwo ndi muno munsi si uwo kunyica, ariko nuwo kunyereka ibitangaza vye. Naratoranijwe, narahamagariwe kuwera, ndi hanga ryatoranijwe, nashizwe ku ruhande kugira ngo menyekanishe ubwiza bw'iyampamagaye, inkuye mu mwiza ikanshira mu muco w'umwana wayo. Uyu munsi ndatahuye ko ubuzima bwanje atakindi buzokora atari ukwerekana ubwiza bw'Imana. Urakoze muhemuye, urakoze Mana kuri kurankarisha, urakoze Mana kuri kurakarisha karimi kanje. Nzomera nk'umwambi uvuye mu mugongo w'Uhoraho,
niba ndasisha nzohenura ibikorwa by'umwansi, nzomenagura ibihome by'umwansi, nzosatagura amabuye y'umwansi n'ibigatanya vyiwe nzobimena, no mu rutare hazovamwo amazi y'ubugingo, kuko narahamagawe kandi narasizwe. Nabivuze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.